niko muramukiya noneho rero ngo bukeye bukarayarya amahera bukeye bukarayarya amahera bukeye bukamasengesho arahera bukeye bukagusoma ijambo ry'Imana birahera bukeye bukatwatuma yahora arota twiza tumuhezagira tumufasha birahera bukeye buke za manuro yahora anura zirahera bukeye buke kwa kwihana kurahera bukeye buke bya bikorwa by'Imana yahora akora birahera buhoro buhoro bya kinyacumi yatanga birahera bukeye buke kwa kwizera kurahera ibyo yaravuze kwase birahera wacatangura gufutana catangura gufutana Satani aramuboha aramufata uyu mugani uturatwereka neza ko Satani yamufashe umwana aramukambya neza aramudunuza araburiyaja araburiyava ati rero ndagiye kuko iyo umuntu arushe n'ibyaha aca yiranda agahitamo tubona uko Imana asambane bibuko bibaye ubu nuko umusuma bibuko bibaye nta bundi buryo na bumwe nta kundi nokora kugira ngo mbeho yiyinda no kuyikorora bibuko bibaye kuko biba byamaze kwana Bibiliya yatubwiye ngo yaciye agenda asaba akazi ko kuragira ingurube shebuja ati ndagira ingurube nzoguhemba ikizira sinze nsange wariye kurya z'ingurube zanjye abana arinjiye mu bucya rero yabucya Bibiliya itubwira ngo yarageze ahantu yipfuza ibishishwa by'ingurube indya zirye mugabo akibaza ati databuja agasanga ndiko ndabirya aranyica mu byiyumviro by'iwanje bitanditse muri Bibiliya bwaho by'iwanje ndiyumvira yuko ingurube ziriko zirarya yoba yareraguze amaso akaraba ko ari umubona ko shebuja yoba ariko araseruka agaca agahura sondoble turuto akabiyora muco ingurube ziriko ziriramo n'urukonda rw'ingurube byose akayora agashumanura agacaba ko ari umubona ndagomba ndagutangariza ivyo bintu urimo nawe uvuga ngo nawe umbona hari ijisho ry'Imana ataco rinyegeza rirabona haheze iminsi rero yumva ararebye agira inyota agira inzara barazunguruka mu byiyumviro aribuka amasengesho yahozemo aribuka indirimbo zo kwa se aribuka ubutumwa bwiza bwo kwa se aribuka ingene yari arasangira ku ngaburo yera kwa se aribuka ingene imitwaro yiwe yose arayitura hariya kwa se akaruhuka uyu mwana aribuka ubuzima yabayemo kwa se bwiza arababiyari arababati kure mani dufashe nari kure y'Imana mubuja
simboshwe n'amaraso ya Yesu Golgotha. Murakoze cyane murumva akanyamuramyo n'akanyabujumbura ko biciye byane, ariko nacu Imana tuvuga ni imwe. Ngaho wa mwana rero ati nukuri birivuga ngo yisubiyemo. Muriko murabyumva neza, yisubiyemo. Hari ahantu yicaye nararyohewe n'ijambo ry'Imana. Ewe Bibiliya iri mwiza, ewe Bibiliya iraryoshe. Ngo yicara ahantu mu magorwa, mu buruhe, arimbura ibyo yakoze, arimbura amakosa yakoze. Bibiliya rero ivuga ngo uwo muhemu niyaza azokwemeza ab'isi ivy'icyaha, abemeza ivy'icyaha, umunyabyaha mukonveke ku byaha yakoze, ngo abemeze n'ivy'amateka, abigizemo ivyo kugororoka. Muhemu ahabwa icyubahiro, niwe yanyemeje ibyaha amvugira ngo hasi yumanyi aka kajisho kose mumbonana ni muhemu yamishuriye ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumurera no kumukomeza no kumutoza ingero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse ashobore gukora igikorwa cyiza cyose kuko afite ibimukwiye. Amina. Yicaye ahantu rero atabashumba bari kwa data, birirwa baragindya bakazisigaza. Nanje ngorewe muri aka gahinga, muri inziguro, muri ubu buzima bw'ibyaha. Ese nkoriki? Ese nkoriki? Batangura kwibwira mu mutima ati ibyaha nakoze ni byinshi, ibyaha nacumuye ni byinshi, narababaje data, narababaje Imana, ibyo nakoze ni byinshi. Ese nokora iki? Haleluya. Ibyaha byanje byose yarabishizweko, natigeza kora icana kimwe. Acavuga ati ubu buzima kubugumamwo ntibishoboka, izi ngurube tuzigumamwo ntibishoboka, ubu bwoba bw'ibyo nakoze kubigumamwo ntibishoboka, uruhagarara k'umutima kurugumamwo ntibishoboka. Inzira yariko arabamwo y'ibyaha, aravuga ati kuva ubu ngomba mfate ingingo. Haleluya. Buriya rero kuja mw'ijuru ni ugufata ingingo. Ico nico kinanira abamwitabi, ico nico kinanira abamurumogi, ico nico kinanira abagira iturire, ico nico kinanira abasambanyi, ico nico kinanira abavuga urusaku, ico nico kinanira abicanyi, ico nico kinanira imborerwa, ico nico kinanira abapfumu. Ni ugufata ingingo, prise de décision. Aravuga ati ibyaha nakoze ndabizi, narakararije data kandi barampanuye ndama, mwene wacu yarampanuye ndama, ubutunzi bwa data narabwononye, ibyo nategerezwa gukora si byo nakoze. Haleluya.
nguko kwihana rero, kwihana no kurimbura icyaha wakoze ukakimenya neza, n'izina ryaco ukarimenya, n'izina ryaco ukarimenya. Turiko turagenda kumva neza icemeza neza bituma umuntu yo kwiyemeza neza, akiyemera bazoja mw'ijuru. Aramenya neza, ashyira ku rutonde ibyo yacumuye, ibyo yakoze byose. Ahejeje yumva bimubabaje, aravuga ati none ibi byaha byumva ko gute? Amen. Ati nyirampindukire. Baravuze ngo ibyahora bibera inyungu nabyiyumviye ko ari ubuhombe kubwo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ati ngira ndabivemo, ndabitera ibitugu. Muri ibi yavuze ngo iby'isi byavuye mu mutima kubw'amaraso ya Yesu n'agaciro, none imbere y'umusaraba amaraso ya Yesu niyanyoza. Umwana atera ibitugu ati rero ngira ngende kwa naho nshikirayo, nshikira kwatura, nshikira kwatura, aho nshikirayo nshikira kwatura. Amen. Hari abantu bari mu ishengero bumva ubutumwa bwiza buriko buravugwa bicaye ngaha mu rusengero, hanyuma rero umusiguzi ariko arasigura yahamagara abantu baza kuri Yesu, aho gutera imbere ngoya muri babanze bagende, muri babanze bagende, babanze bagende ngo banze buzurane hariya, ngo banze buzurane hariya, ngo kugira ngo umukozi w'Imana nawe abashikira wabaze ibyanje, amaze ibyanje agatera agira rivasi, aho gutera progresa ngoya mama fasi amera ibyaha umunyabyaha fasi Imana igira imbabazi, agatera asubira inyuma buhoro buhoro mu byiyumviro yahenge. Aho imbere hose haruzuye, bisaba kwapfukama kuri Yesu kariye ukazabona arandana. Bibiliya ivuga ngo upfukapfuka ibiganiro byiwe ntazoroka umugisha, mugabo uvyihana akabireka azogira ikigomba. Yesu ashimwe. Yabona barahejeje gusenga bati Imana irabagira imbabazi, udatunguye ko atabambajije, agacagenda rero ngo ndagirwa imbabazi n'Imana. Harabaye bari mu ishengero bariko bakiza intoki ngo turiko turaja mw'ijuru, kumbe si yariko araja, niyaciye n'irembo ripfunganye. Imana idufashe cyane. Yesu yavuze ngo mushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Iyo nzira uriko uracamo, iyo waciyemo n'inzira yagutse kandi ijambo benshi, kandi iyo ntijya mu bugingo. Inzira irembo ripfunganye nicaho hantu ndiko ndababwira umwana w'icamazi yaciye. Ntiwakuja mu bantu mukokeze ngo ndiko ndaja mw'ijuru, ibintu wabigiyemo nabi. Emera ko ufise agakiza ka forode uri mw'ishengero. Emera ko ufise agakiza katakwija ibyangombwa. Emera ko ufise agakiza katagira mpashe. Emera ko winjiranye mw'irembo ryagutse, ntiwinjiranye mw'irembo ripfunganye. Kuko mw'irembo ripfunganye nta muntu afise ibintu by'intengati acaye, abanza byose kubidepoza, kuko bisaba guhagatiza.
Bibiliya yavuze ngo twiyamure ibituremera mu Baheburayo, twiyamure ibituremera buri cyaha gikunda kutwizingira ko vuba. Hari ibintu utariyamura ushobora kwinjira mu mirembo rifungaye n'ibikuru. Wa mwana ati rero nza gushaka irembo rifunga, nta byo guhisha, nta byo kubundabunda, nta byo kunyegeza, ndabivuga binyica binyiza byagashya kwa data, ndabivuga ari ugupfa ari ugukira mafu, ndabeka amapfa muri aya magorwa. Yesu atugirire imbabazi. Ngo acafata inzira ija kwase, agenda ariyumvira ati kimwe nakoze hari umuta yambujije kugenda ndagarariza, kindi nakoze mwene wacu ariko arampanura naramupfumye amate, kindi nakoze data naramwubahutse vuga amajambo akomeye, kuko umuntu aza kuja kwatura ategerezwa kubanza kumenya neza ibyo yatura ibyo arivyo, kuko twebwe abasiguzi dufise ingabire zidasa. Hariho umusiguzi ariko arasigura umenga umutima wawe yawushizemo inzara, waraba ijisho ryiwe ukamenga agira kurye. Yavuga ati ngwino kuri Yesu ugapfa kurindimuka, urindimukanishijwe n'ubwoba. Washika bakubaza none uzanywe niki? Ngo musengere, mufise intege nke ni nyinshi, mufise intege nke. Wewe ahomba wari wisubiyemo mu guhaguruka, kuko umuntu yisubiyemo avuga ati ndi umunyabyaha, narasambanye, ndatukana, ndiba, ndabesha, imiti, abapfumu, taha, narabotse, mbega Imana iragira imbabazi. Ati aho hariyo ku musaraba, nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abacikana bakayiraba, bagakira ubwo bumara bagakomezwa kubw'imbabazi duhora. Ibintu muri ibi yavuze ngo niko na Yesu yatumanikiwe hariya ku musaraba ku giti, tumurabe tumwizigire. Wamwe ayajeje kubirimura byose, hari ahantu yashitse, hari ahantu yashitse. Urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumita umwana wayo w'ikinege, ngumwizera ntazapfira. Haleluya. Ahabwa ubugingo budashabanya guheza gikoni. Ahantu ngo yashitse se arabira mu maretroviseri yo mu buryo bw'impwemu. Se sinzi ibintu yarabiyemo iby'Imana iboneramo umunyabyaha ariko atayigana. Muri ibi yavuze ngo ndaje Yesu kuri wewe uko ndi kose unyakire. Aramubona ariko araza, aravuga ati nguriya wa mwana wanjye, nguriya wa mwana wanjye ariko araza. Ibyaha by'umuntu Bibiliya ivuga ngo niyo byo tukura tukutuku. Imana ntibishisha kandi umunyabyaha Imana ntizomwiye. Haleluya. Wa mwana uko yateraza kwase niko se nawe yatera aza ngo ashikiriye se. Jewe mwana wanjye mwana wa mwana tubanzureka papa mvuge se wati wa mwana wanjye mu rukundo rw'Imana wanjye kugira Imana ntiyanga ibyaha, ntiyanga umunyabyaha, yanga ibyaha byiwe gusa.
ati reka papa ndafise icyo mvuga. Se ati oya mwana oya anzuzana kugumbi umwana toya birateye isoni wibutse bya bindi byacangiye data reka banze mvuge. Se ati akavuga ati data naracumuye. Amina. Nacumuye ku Mana yo mu ijuru, nacumuye no kuri wewe. Singikwiye kwitwa umwana wawe papa. Nararushe, ibyaha byarandengeye, aho ibyo nanyoye sinobikubarira, aho ibyo nariye sinobikubarira, aha abakobwa twaryamanye sinobikubarira, inzira nagendeyemo data ni nyinshi, ndeka ndonde ndakubarire data. Mugabo ndumva muti simbereye kwitwa umwana wawe, nyemerera data mbe mu bashumba bawe. Aba Yesu ni mwiza. Hari umuntu w'umugabo yitwa Baraba, yari yarakoze ibyaha, yakiriwe urubanza rwo gupfa. W'Umwami wacu Yesu Kristo arafatwa, bamujyana mu bucamanza. Abantu bati uyu Yesu nabambwe. Abacamanza bati oya turazi nta cyaha yakoze, vuga ubundi twobarekurira. Bati turekurire Baraba. Ati Yesu nawe kariwe yakurekura, nguyo nabambwe. Murumvire ibyaha byacu Yesu yabishyize. Bati abakura Baraba mwibohero. Bati Baraba kuva ubu ibyaha byose wakoze birunzwe kuri uyu mugabo yitwa Yesu. Nawe Baraba itahire muhira. Haleluya. Ndibaza Baraba yabari n'umukristo wa none yagendera aririmba ati shimwa Golgotha, icyaha canje cyahuriweko, shimwa Golgotha. Wa muhungu se akamukura hasi, akava hasi, atoyaye mwana wari warapfuye none urazutse. Atoyaye mwana wari warahabye none urahabutse. Wa mwana toya atekaye ingo mwana. Ariko Imana data twese ni nziza. Muraniyumvira ibiheko nagenda namwibutu, muraniyumvira ingana na murumogi mfise imyaka mikeya 15. Muraniyumvira ingana n'abandi kwa kiranga abadayimoni baranyishe n'umwana mutoya mfise imyaka 15 nawurere narinzi ibyo kubandwa. Ibyo bintu Yesu arabiburamo byose, arabiyuhagira byose. Niko kaka kajisho mumbonana, nicyo bituma mubona mvuga Yesu nakekeranya nuko mfisa twahuriye nawe. Ninjiranye mwirabo ripfunganye, ninjirayo ndamuri mahagwa, ndamuri byagemera byose, nibyo nakunyizingirako nunamye imbere y'umusaraba. Amaraso ya Yesu arangeza, Yesu arandaba, ningutuma genda umvugire. Ni icyemezo giti wowe ufise yuko uzoja mu ijuru, bagukokeza mu bandi. Se ati kufuku za mpuzu wahora wambara ukinga ziri. Atekaye papa narifatanije n'isi, ndagenda mu isi, ndifatanya n'isi, ndayoberwa no kwambara ahasigira umuntu. Niho nakubwiye yuko witwa umwana wawe ngiye kuja mu bashumba. Sawiwe abwira abashumba ati zana umwamba we
umwana ati haleluya. Yo data ko narinda bibereye, iyi mpunzu sinarinda yibereye. Hariho akaririmbo duhora turirimba, mbeno kwambara ikinone kumbone kuyihimbara, Yesu niwe mwambaro niwe kugororoka, arigiti cy'uburembe none ngenda mberewe, arigiti cy'uburembe none ngenda mberewe. Seti batwigire mama sindaheze ngomba kugukonfirima neza, wemezwe neza ko wagiriwe imbabazi. Ngomba kwemeze neza ko wahariwe, si ibyo gusa batwigire. Ngomba ko tugira alliance na wewe, duhane amasezerano y'imbabazi, kugira n'ejo uravye ayo masezerano uzomenye ko utakwiye gusubira mu vyaha ari inguru. Ati muzane ya mpeta, yaha azana impeta aramwambika, yarambiriye amaraso ahora kw'ibicumuro, atukura tukutuku none ndera derere, uko kwezwa narose niyo mvura imbere, uko kwezwa narose niyo mvura imbere. Ni igiki wewe kikwemeza kikawuca mw'ijuru? Abantu bacu guterwa nk'abashumba ati reka impeta, reka ati ubusigaye nari nambaye yehe impunzu ndatanga abantu ibyaha byanjye yaradukuyeho, ntandumva ko ndi wo mu rugo kwa data. Se wiwe atangura kumubona ariko aramera neza, ariko arahinduka, ariko arava mu buzima wamunuka uri kurahera, bwamusambanya umwuka urahera, byakabarengwa kariko karahera, byabicumura biriko birahera. Ati ningira rero mwana, garuka rero imbuto yake, wahora urya iki? Wahora urya iki? Sondore sondori turuto y'ibise, ibishishwa by'ibijumbu, ibisheshe, ubusarabwayi, ibyo bintu byo nahora nyuma ndabikubariye papa, ibintu birebire n'ibyo byari binkunze. Aha hose ubona nakodotse, harimo amarari ari muri jewe, amate y'ingurube, inkonda z'ingurube, kuko narira mu c'ingurube ziriramo. Data aha nararusha, sati cara mwana, iminsi bari ivyo bigira ahagije. Haleluya, icara usangire n'abandi mugabo yera, icara usangire n'abandi ku maraso ya Yesu Kristo. Haleluya, ibyaha byawe byakuyeho, icara usangire n'abandi umubiri wa Kristo, icara usangire n'abandi ku by'Imana byo mw'ijuru. Haleluya, wa mwana ati ndakwiye ubu gusubira kwemera, se ati ahubwo uremewe, reka babange yashuri inuze, babange yashuri hama bateke wumve uburyohe bw'ingatwarya urikuzerera muri ako gahinda.
wavuyemo akanovera kako, wumve amasengesho wavuyemo ubwami bwayo, wumve ijambo ry'Imana wataye uko rimeze, warahombye mwana. Abandi baravyibushe, Ruze yaratanze umuhamagaro, bajya baramusengera umukozi w'Imana, nawe uri kuzerera. Ruze yarahindutse, asigaye ari umuririmbyi, nawe uri kuzerera. Ruze yarahindutse, asigaye ari umusenzi, nawe aramenye ko Ruze wajya hirya yakijijwe atekano. Jakubiro dupime bana. Asanga Imana nakaheze, ati jyakanyo mama. Nibakurabire ibyangombwa. Ega mw'ishengero hari ibintu byangombwa, utuntu tworoshe. Ukomeze umunyabyaha ariko arava mu byaha, akamurero hariya mw'ishuri ry'igice, akamutu agatiku tirya gatiku, akamwigisha kwihana, akamwigisha kwizera, atirya akanyama k'umushishito w'intumba, akarya akanyama k'umushishito w'intumba. Hariya mw'ishuri ry'igice bakamurero, bakamuha ku byangombwa, tiwari bwarya inyama y'umutima atekaye, none wadiki turumogi. Baca bamuha rero akanyama k'umutima akarya ku makaruru. Iyo rero umunyabyaha aca atangura kugira akanovera, akumva akanovera k'utwo tuntu two mu buryo bw'impwemu, yakumva ako kanovera agaca atangura rero kurondera Imana cyane. Amen. Agatangura rero gushingira intaha abantu ibyo yagenderamo, akemera imbere y'abantu kuvuga ko yari umunyabyaha, akemera imbere y'abantu kuvuga uko yakora, akabwira abantu abantu mukiririyo muri ibyo bintu muri kure, jewe naririyo, jewe nakora bene ibyo nyene, jewe nasambana uko musambana, jewe niruko mwiba, jewe iyo myifato mugira je narabarusha. Pawulo we yasinze intare avuga ati mubana abize jewe natwari yamwe, ati mugabe igihe mpuye n'umuco ndi mu nzira y'i Damasiko, Yesu arambwira ati stop, hagarika gutoteza abantu b'Imana. Yesu wacu nashimwe. Wa se wiwe ati mwana injira mu bana banje, muti amen. Injira mu bana banje. Hari abantu bakokeza ngo bariko baja mw'ijuru, nararonka n'umwanya wo kwatura ibyaha bye. Hari abantu bakokeza ngo bariko baja mw'ijuru, wo mubaba ikimazi cy'amaraso yasesetse ku musaraba, nazi ko ayo maraso akura ico ry'ibyaha, ayo maraso agakura ubwoba, ayo maraso akemeza umuntu kuja mw'ijuru, ayo maraso agakura injebejebe, ayo maraso akazana ukwera mu mutima, ayo maraso agakura culpability, ibintu byo kugenda yiyakiriza mu cyondo umunyabyaha. None womenye igituma iminsi yose bavuze ngo wamusambanyiwe waca muri aho mw'ishengero umutima usimba? Womenya igituma iminsi yose bavuze ngo wamubeshiwe uzawumva umutima usimba? Womenya igituma uri mw'ishengero iminsi yose bavuze ngo wewe wamborera ashumva umutima usimba? Ni kuba nta byemezo wigeze uronka n'amambara